Mu marembo y'ikartier Nonya ya Tandare mu mujyi wa Dar es Salaam havutse umwana atari uw'umuco gusa ahubwo ari uw'indoto. Nasib Abdul Juma Isaac, abantu benshi baje kumumenya ku izina ryiwe rya Diamond Platnumz. Avuye mu buzima bwo guhangana n'ubukene, yakoresheje ijwi ryiwe n'inzozi kugira ngo ahindure imipaka ya Bongo Flava, ayivane mu mihanda y'Tanzania ayijane mu bandi bajene bisi yose. Inkuru yiwe si y'umuririmbyi gusa, ni inkuru y'umwana yahindutse intwari, umuririmbyi yahindutse uruganda, n'umunyafrika yandikishije amateka umuziki n'ijwi ryiwe. Uyu munsi tugira dutangura urugendo rwo kumenya neza ubuzima bwa Simba Kibudangote Diamond Platnumz. Aha ni kuri Sky Media, je wumva ni Amigo Amin Chaga. Kaze. Diamond Platnumz yavutse mu 1989 mu gace ka Tandare i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Yakuze mu buzima bugoye cyane. Mama wiwe Sunura Kasim Sandra akaba ari we yamugwanagwanyeho cyane. Mu buto bwiwe Diamond Platnumz niyigeze yoroherwa kuko yanyuze mu bihe bigoye, ubukene. Ahanini yarezwe na nyina kuko se amuvyara batigeze babakumye. Rimwe na rimwe yamara igihe kwa nyokuru. Diamond Platnumz niyigeze yoroherwa n'ubuzima. Yisununuye yatanguye akazi ko kugurisha impuzu, ari nako yakuramwe amafaranga yo gukora umuziki. Diamond Platnumz yayerereza impuzu za mutumba mu mabarabara, ivyo bita ubuzunguzayi. Yatanguye gukunda umuziki akiri muto, akaja aririmba mu mashuri no mu makoraniro y'akarere. Mu mwaka wa 2007 ushira 2009 Diamond Platnumz yaragerageje kuririmba ariko amajwi yiwe abantu ntibayakunda. Mu mwaka wa 2010 niho indirimbo yiwe Kamwambie yasohoka, imugira icamamare muri Tanzania. Diamond Platnumz ni umwe mu baririmbyi ba mbere ba Bongo Flava bashoboye kwambuka imbibe mu buryo bugaragara. Mu mwaka wa 2013 ushira 2014 indirimbo number 1 yakoranye na Davido yamuhaye izina ku rwego mpuzamakungu. Muri 2017 Diamond Platnumz niyarekeye aho, yakoranye n'umunyamerika Neo akora indirimbo Muri iba hit. Yabandanije gukora indirimbo nyinshi n'abandi batandukanye nka Rick Ross, Koffi Olomide, Fally Ipupa, Pato Ranking, Tiwa Savage, Morgan Heritage n'abandi. Afise indirimbo zikunzwe cyane nka JJ wa yakoranye na Koffi Olomide, African Beauty yakoranye na Omario, Yatapita na Zuena. Diamond Platnumz yatsindiye ibihembo byinshi bitandukanye. Aha twavuga nka MTV Africa Music Award, Channel O Award, Sound City Award n'ibindi byinshi. Ni umwe mu baririmbyi ba mbere ba Afrika bashoboye kuronka views zirenga muri yaridi kuri YouTube. Mu mwaka wa 2010 Diamond Platnumz yatwaye awards 3 muri Tanzania Music Awards. Muri 2011 yongeye guca agahigo kandi muri Tanzania Music Awards atwara Best Male Singer, Best Male Artist. Muri 2012 Diamond Platnumz yongeye kubikora kandi muri Tanzania Music Awards atwara igihembo cha Best Male Artist, atwara n'igihembo cha Best Songwriter. Indirimbo yiwe Moyo Wangu itogwa kuba video nziza y'umwaka. Muri 2013 niyarekeye aho, n'ubundi muri Tanzania Music Award yatsindiye ibindi bihembo harimo Best Male Artist na Best Male Singer. Mu mwaka wa 2014 Diamond Platnumz yakoze igitangaza aho muri Tanzania Music Award yatwaye ibihembo byinshi cyane, harimo igihembo cha Best Male Artist, Best Male Writer, Best Male Entertainer. Indirimbo yiwe number 1 yahawe igihembo cha Best Afro Pop Song, Best Music Video, inagirwa n'indirimbo y'umwaka. Muri 2015 yagize icyo ageraho muri MTV Europe Music Awards, harimo Best African Worldwide Act n'ibindi. Mu mwaka wa 2022 Diamond Platnumz yaronse igihembo ku rwego rw'isi, igihembo cha Best East African Artist muri The Headies Awards. Mu mwaka wa 2023 yaronse ikindi gihembo cha Best African Act muri MTV EMA. Diamond Platnumz si umuririmbyi gusa ahubwo n'umugwizatunga. Ku ikubitiro yashinze ikigo WCB Wasav Record Label, asinyisha abaririmbyi nka Harmonize, Rayvan, Mbosso, Lava, Zuchu n'abandi. Diamond Platnumz yashinze Wasafi Media, ifisi radio na televiziyo. Iyi ikaba iri mu zikunzwe cyane muri Tanzania. Diamond Platnumz akaba afise amasezerano n'ibigo bikomeye nka Pepsi,
Itel, Vodacom n'ibindi. Nk'uko tubikesha urubuga Celebrity Net Worth, bavuga ko ubutunzi bwa Diamond Platnumz bubarirwa hagati y'imiliyoni 10 z'amadolari kuva mu mwaka wa 2010. Aya akaba angana n'imiliyaridi 72 z'amafaranga y'amarundi. Diamond Platnumz bimwe mu biganiro yigize gukora nuko yavuze yuko endorsement yiwe ingana n'amafaranga 6,000 by'amashiringi ku musegonda. Aya mafaranga niyo Diamond Platnumz yinjiza ukuyemo ibiharuro by'umuziki. Nukuvuga buri segonda Diamond Platnumz aba ari karinjiza 6,000. Aya akaba angana n'ibihumbi 18 by'amafaranga y'amarundi. Diamond Platnumz yashoboye guhuza Bongo Flava n'ayandi mastile y'isi. Bongo Flava yari imenyerewe mu gisagara ca Dar es Salaam, ishingiye hanini kuri rap y'igiswahili n'utundi tuntu. Diamond Platnumz yayihinduye mu buryo bugaragara, yongeramo Afrobeat, style ikomoka muri Nigeria. Yafashe Bongo Flava ayivanga na R&B, dancehall, pop n'izindi kugira ribe ijwi ryoroheye abantu bose. Yagumanye igiswahili kugira arinda karanga ka Tanzania, ariko yinjizamwe amajambo y'icyongereza. Ni wavuga ubuzima bwa Diamond Platnumz ukibagira inkuru y'urukundo. Diamond Platnumz yagiye mu rukundo n'abakobwa bagiye baramenyekana cyane. Uhereye kuri Wema Sepetu yabaye Miss Tanzania, Zari Hassan umunya-Ugandakazi akaba n'umunyafrika y'Epfo, bakaba bavyaranye abana babiri. Diamond Platnumz yakundanye na Hamisa Mobeto wa muri Tanzania, bakavyarana umwana umwe. Nyuma yagiye gukundana na Tanasha Donna wa muri Kenya, na wenyene bavyarana ku mwana umwe. Diamond Platnumz afise abana barenga 4, kandi ubuzima bwiwe n'urukundo bwamabuvugwa cyane mu bitangazamakuru. Mu mwaka wa 2018 Diamond Platnumz yagarutsweho cyane ubwo yagirizwa gutanga ivideo y'urukozasoni ku mbuga hwaniro. Bimwe mu biganiro Diamond Platnumz yakoze nuko yavuze ko hari gihe yigeze gupima DNA agasanga sinyuranye n'izabana biwe, bivuze ngo mu bana reze harimo abana terabiwiwe. Niwe yabaye umuririmbyi wa mbere muri Tanzania akora ama video ateye imbere, ndetse amwe akanamuzimba. Amwe yagiye arayakorera mu bihugu bitandukanye harimo nka Afrika y'Epfo, Dubai, USA. Yateye imbere kuri YouTube, aba n'umuririmbyi wa mbere muri Afrika y'ubuseruko akwiza miliyaridi y'ama-views kuri YouTube. Wakoze wowe wabanye nanje kuva ku ntango ya kino kiganiro kugeza ku musozo. Ndakubwira ko atandi wosanga ivyegeranyo nk'ibi atari kuri Sky Media. Icyo usabwa gukora no gufyonda ahanditse subscribe no kuri like, nuheza muri commentaire ushireho ikindi kiganiro dushobora kugukorera. Wari kumwe nanje Amigo Amin Chaga.